za nyigisho zo kuganira badakomeretsanya, badatukana imigambi yabo, badapfa imyambaro, badapfa indirimbo. N'ubu murabona ko bambaye imyambaro itandukanye. Inyigisho zarabanyuze, ahubwo tubateye intege zibanyurire no mu misokoro kugira ngo tubandanye tubatamarira. Inyigisho za entrepreneuria zo gushobora kwishingira imigambi bayiyumviriye bonyene, abo twamanye mujya murima w'ibigori, iyi koperative yariko irasarura bavyiboneye ingene vyari ibigori biteye igomwe kuva ku ntango kugera ku mutwe w'umurima. Babonye ingene ivyo bigori vyari biteye igomwe. Ni ukuvuga yuko iyi koperative itanguranye umugisha, kandi Imana ntiyobura kuyihezagira. Ni ciza muri uyu mwaka no ku ntara ya Ngozi kubona imigambwe irenga ishika 10 canke irenga ishobora kwiyumvira, ishobora kuja hamwe ikagira koperative. Tugaca dutera intege n'iyindi migambwe bumvise ko yasavye kujamwo. Turabasavye nimujemwo, kandi abari basavye muri koperative muraborohereza, kuko ikimwaraye mukoze cyo kuja hamwe. Burya kuja hamwe, kubona abantu bashobora kuvuga ururimi rumwe bari hamwe, bakiyumvirira hamwe, bagakorera hamwe, nta mutahe uzusumba uwo Imana yohezagira.